Emmanuel ku munsi w'ejo yari novuga phase ya nyuma y'amatsinda muri kan ukabona ko habaye match zigera kuri zine zose zibiri zatanguye novuga isaha imwe z'ijoro cyane cyane novuga mwitsinda rya mbere ama dutunge tuce kuri Pacifique gato turabiza ko tuje mushikira kusimatira yiwe abona cyane kwibutsa abantu kuko ari izindi nkino apara uruhunye nawe twokubagirana muri 2019 izindi nkino yahagarariye yes zibiri rero zabaye novuga hakiri kare mwitsinda rya mbere equipe ya Cote d'Ivoire bandagazwa niko no bivuga n'igihugu ca Guinée Equatoriale ariko kandi byari bitsindo bine gitsindo kimwe muri mita ama ibitsindo bine nako bitatu bindi biza muri deuxième mita turaza kubigaruka ko urundi rukino unavuga wari ko ruhera rumwe n'ubwo ni Nigeria yitwaye neza imbere ya Guinée Bissau gitsindo kimwe ku busa mu ma equipe ari karantangaza Nigeria kuko je nawe uranibaza yuko ibi biriko bishikira izindi paraporo yuko bagiye bameze narize yuko nimiburi equipe yitwa kwikomeye ishobora kutazo izo dutangaza ukabona ivuyemo kare nabona Nigeria yari yifise none raba niyo yitwaye neza nuko rero Nigeria ariko itsinda Guinée Bissau gitsindo kimwe ku busa gitsindo cabonetse mu kwitsinda kuno mukinyi w'inyuma wa Guinée Bissau zindi match zatuce ziba gihe cy'isaha zine z'ijoro itsinda rya kabiri igihugu ca Guinée nako igihugu ca Misiri banganya na Cape Verde ibitsindo biri ku bindi urundi ruhande Ghana banganya n'igihugu ca Mozambique ibitsindo bibiri ku bindi kugira ngo twotangura novuga mu itsinda rya mbere yuko tugaruka novuga kuri match za kuba uno munsi mu itsinda rya mbere ku munsi w'ejo ni match novuga yatangajije abatari baki surtout novuga ku banya Cote d'Ivoire equipe ya Cote d'Ivoire cyangwa igihugu ca Cote d'Ivoire cyakira igihugu cha Guinée Equatoriale batsindwa ibitsindo bine ku busa igitsindo kimwe nabivuze ku novuga mu gice ca mbere mu gice ca kabiri ibitsindo bitatu yari match yabaye catastrophe kabisa niko twobivuga ndetse wanashima batari baki batatahuye ivyari ko bira bitsindo bine ku busa Dorcas ni numudari w'ikimara mari kuri Cote d'Ivoire kuko twagiye tubona novuga ama statistique agiye atandukanye ibinye ntibyari bwashike kuva mu 1984 aho igihugu cyorganiza kan gitsindwa ibitsindo bine muri phase y'amatora ariko kandi kigatakaza match zibiri za mbere mu matsinda Dorcas ni ibintu bidasanzwe ryari ijoro novuga ry'agahinda cyane ku bakunzi b'umupira w'amaguru cyane banya Cote d'Ivoire bari ko arabona ingene umugo wabo ariko rasugerezwa kubitwa usubira kandi kubitwa novuga yuko bakubitiwe nkuko bakoze kuvuga ngo imbere y'abana n'abagore nabonye isanamu itabereye no kubona legende ndavuga Didier Drogba ubu masanamu benshi bagiye barabona n'umuntu yabaye desi cyane nino equipe no mu guserukira igihugu wabo nivyo nta gikombe cya kane we yigeze kubatwara kuko epoke ya Hervé Renard batwara muri 2015 ntiyarari muri effectif yatwaye kijya gikombe ariko kandi nk'umuregende nk'umwe mu banya Cote d'Ivoire yabwirizwa kuba afatiye mbere kugira ngo aze gushigikira bano bakinyi ariko benshi bariko baratavuga imiya cyangwa imyikomo kumumenyereza umumenyereza wabo bati nukuri ari uburyo ariko arakoresha abakinyi nabi arabakinyi aha umwanya batabikwiriye arabakinyi yasize hanze nko gufata nka Sébastien Haller umwe mu bakinyi nivyo muri Bundesliga nitwo turamubona cyane muri ino saison ariko kumugumiza hanze ba Nicolas Pepe nabamo mu bakinyi badafise inkino cyane mu maguru hari abakinyi benshi yagiye arasiga hanze kubera amakosa peut-être yagiye araba hafi na hafi rero ibiyinyi byose nibaza ko ari ikibazo cy'imvune ataramera neza 100%. Bon de toutes les façons umaze kumutumako hamuka uzi neza yuko nabufise hariya nivyo ivyabo urukino rwa mbere warabonye wa kabiri wararubonye urabuha amachance kuki abandi ariko arabaha amachance nkuno mukinyi nka Nicolas Pepe uyu ari mu myimenyerezo ari abafiti ya 100% uko bimeze kose ntiyari kubura ico aterera burya nibaza yuko Dorcas na condition akomeye ujya niyo burumwanya muri rya Max Regradere hariya oya bo birakwana ni cyakiri twako turavuga burya gusiga
Eric Maxime Choupo-Moting ukazana bajya bakintu ko turabona muri Cameroon burya Maxime Choupo-Moting nta kintu yari gushobora guterera muri Cameroon urajya nivyo uriya Dorcas nivyo n'amaka ari similaire mugabo ari kure na kure mugabo umuntu arashobora question y'intuzi hariho na kankunzi kariko karakora muri selection ya Cote d'Ivoire muraza kumva yuko benshi bariko baramumba n'ubundi ko bagaruka ho gati hari amazina yirengagije arabakinyi yagiye araho umwanya munini atakintu na kimwe bariko baramufasha muri ya selection akana nabandi nabo yagiye yirengagiza bari kuri ban peut-être bari gushobora no guhindura ibintu ari abantu yahaye icizere kinini yaba Seko Fofana ryo ku ruhande rw'uwanje Seko Fofana yaje yakoze kuri match ya mbere byabaye byiza bari kubimushimira mugabo uravye mu bantu bariko baragasha match izi zibiri ziheruka Seko Fofana ari mu bantu bishe urukino na cyane cyane ku ruhande rwa Cote d'Ivoire si wowe wenyene ari nabandi mugabo n'uruhara runini ya cyane umumenyereza wabo kiki match yejo Cote d'Ivoire ni yitoye tugaruke gatoyi ku bintu novuga byabuze kugira ngo Cote d'Ivoire novuga yitware neza ku munsi wejo nk'akarorero je namye nkurikirana urukino Cote d'Ivoire yaje mu mutwe ivuga ati Guinée Equatoriale turi muhira nawe ntacyo buza ko tubatsinda sivyo baza mu rukino bapusa cyane gose mu minota ya mbere warabibonye barapusa cyane ariko uko bapusa byanka yuko bakoresha uburyo baza bararonka neza bwinshi wanashima sivyo igihugu cha Guinée cyo wanashima ugiye kuraba ukungene binjiye mu rukino uretse yuko bavuye batsinda mu nyuma gutsinda ko kumengo sivyo bari bashize imbere sivyo umengo bari baje babatwe tugere izamo ryacu tugarde ama espace hama tubuze Cote d'Ivoire kwidutsinda dufume twunganya omwe sivyo ariko ni Cote d'Ivoire bagiye imbere gusatira bariyibagira bibagira novuga nuko Guinée Equatoriale bafise ubusatirizi bwiza hama babura iyo discipline novuga yuko batabaye discipline ku munsi wejo Cote d'Ivoire batabaye discipline mvuze discipline nuko ibyo bategereza gukora babirenzeko donc hari makosa menshi bakoze batari bemerewe gukora donc mwico gihe urabapini urahanwa iyo ukosa amakosa menshi utemererwa gukora mu nkino mwene zijyanye ugiye kuraba ibitsindo baza baratsindwa n'ibitsindo byo kwijajara byo kwijajara byo ku situgu gitsindo ca mbere bakabona ati biracarimwo biracaza turacapusa turashobora kugigomba tugashiramwe ibindi kagenda kwijajara ca kabiri gutyo nyene bagiye kuba novuga bati byizigiro ku gitsindo ca gatatu ndetse ni ca kane kubgawe Cote d'Ivoire ubundi buntu woba warabonye boba barabuze ku kintu nabonye kuri irya match ni match Cote d'Ivoire nko bivuze Cote d'Ivoire ati aha no gupfa no gukira kuko teza kubonera qualification uravye kuri Guinée Equatoriale nayo yavuga ati aha rero natwebwe qualification teza kwironda nubwo dufite amanota 4 turabona ngaha ko bishora kuyangara hakagenda Cote d'Ivoire kumbura Nigeria kuko Nigeria niyo vyaboneka yuko ifite match yoroshe kuri Guinée Bissau ifise ubusa bw'amanota baravuga bati dushiremo ingufu kimwe no uvuga kuri Cote d'Ivoire nivyo bari muhira kuba muhira hari motivation y'abafana abafasoni banyabo bari ngaho abana bari ngaho abarejande bakinye mu mugwi wa Cote d'Ivoire bari ngaho urumva soutien mu mufisi bikomeye ku ruhande rwa Guinée Equatoriale naho twarayibonye ku mbwa zitandukanye n'abantu kuva mu burongozi bw'igihugu batanze motivation akomeye cyane ku bakinyi abakinyi baje bari motive warayibona yuko bari ko baritanga ico novuga kuri Cote d'Ivoire gutsindwa itsindo ca mbere nivyo urabona nkujya mukinyi yitwa Suwende Emilio Suwe n'umuataka mwiza warabonye yuko hariho amayerera mwamwe kuri defense yagiye aba kuri Cote d'Ivoire baya profitamo warabonye ingene Suwe yagiye gutsira itsindo ca mbere harabaye mu gusamara ariko kuja muri mita NBA 0 wavuga uti ego baba kwakwanije ariko urabona ko Cote d'Ivoire yagejeje gukina ikintu nabonye nuko Guinée Equatoriale yagize defense nziza no munyegori mwiza
deuxième mita baraje bavuga bati uko biri kose turabe tugombora igitsinda warabonye hariya haciye iminota mike deuxième mita itanguye uyu ni Ibrahim Sangare igore yananiwe washaka kubita ishuti ari impande ya gardien ibiragurutse donc nudukosa nyene bagiye barakora hari utuntu amaukazi bagiye baranigwa ukabona yuko nibutsa amajambo Didier Drogba yavuze ati ntibacike intege igihe batsindwa na Nigeria ati ntivyigeze vyama vyoroha kenshi Cote d'Ivoire yaja kwikarifya ari uko yaciye mu bihe bigoye ati rero iyi kandi ntiyoroshe ntibacike intege ariko iko kiraboneka Alonso na Dorcas Daive nuko vya bihugu bikomeye ntituriko turabona abantu bariko baritanga bayitangira igihugu bariko baritanga a 100%. Urabona Nicolas Pepe ariko arakina umenga n'ibintu common black ariko aragira nta zanguvu zibazo kuvuga ati barangaha ni kufara kupona ntavyo tubona yaba nka action ya cenze baki umukinyi aramugira contact nobwa muri surface hakugwa ari ibintu uri kuraraba babakinyi bacitse abastari novuga muri Cote d'Ivoire nyene ku munsi wejo baboneka nk'abastari bariko bitanga bagira hariho n'ama individuality arimo kucana ndiko naja kuri Fofana umupira uronse arerekana yuko ashoboye warabonye vers la fin occasion baronse Fofana yaragwanye aratanga pass nziza umukinyi yagiye kuta umupira umugwardira wo kurayo urabona yuko ateye kumenga gakini buraya imwe gukura gose bisanzwe haruka abana bavuga ati jewe neza gutsinda urabona uyu mukinyi Emilion Su bamukuyemwo bamukubisa amabuye amarengeje ko yari ko aritanga urabona abakinyi uyu Jose Miranda akira ku ruhande rw'ibubamfu ku busatiriza nta kikabo karitanga gose hariya Iba Salvador hariya abakinyi ubona yuko bariko baritangira igihugu bwa ati aha anye ntibatuvana ngaho imporo rero ikintu cyaciye kiba habaye jya kufra baronse ya 2-0 y'umukinyi numero 22 twa Garnet atera kufra nziza cyane gose kabisa hajya no kwagiriza nk'umunyegori yayafufana yaratewe ariko yaratewe kwegori kuko yarashatse kwikura ko biranka kuko yari mene nguvu kuko arakora ko yamuteku amugarukana aho yarare rero vyumvikana Cote d'Ivoire imaze kubona 2-0 zigiyemo bavuze bati ibintu birakomeye eske muri Cote d'Ivoire hari nk'umukinyi twaha amanota meza ku munsi wejo kuko naba ba Willy Bori bose byarayangaye byose ku munsi wejo kweri uri kuraraba abakinyi bamwe Ibrahim Sangara wapi Sangara vyaranse ariko uri kuraraba uyu nyene Bori uvuze vyaranse ariko yaragwa par contre agakinyi kaca ku ruhande rw'ibugasika cyane nako sinzi ko ari Bori sinzi ko ari gatana masantre Willy Bori yari muri access hariho wari kuri ku ruhande rw'iburyo yatera amasantre menshi yigeze kuvyura n'abafana ko bavuga ati dushiremo inguvu rero ugiye kabisa yaragerageje warabonye ko baragerageje n'ukuri nuko defense n'umugardien baye mwiza hari gushobora kwinjira amagori gusa ikintu cyaciye kiba uko babonye yuko ibitsino biri vyinjiye umwanya uri kuragenda baja mu byo kuvuga ati bana ba Frankesi twese tugere twatake turabimwe twakora igori abatipe baronse contre attaque warabonye gori rya gatatu gene ginji defense siho yari iri bose baraduga batanga ipass icakane coco baramaze gucika inguvu ingene babaciyemo hagati ipasi gakinyi gaciye hagati defense nta numwe ari hasigaye wo nta concentration muri equipe nationale ya Cote d'Ivoire igaragara nta determination nta bimwe mbona yuko bimwe etofisi yavuga biriko nta kwitanga aya individual abo bakinyi bavuye iburaya bagiye mu equipe kumbure nkuko bivuze eto ngaruka kuri Cameroon abakinyi bamwe bamusanga batavukiye muri ivyo bihugu abakinyi baje n'ababination rero kaka no kwitangira ndavye ingene iyi Guinea Equatoriale itanga ndavye ingene Cape ko ziritanga ntibisa nkuko ubona Cameroon na Cote d'Ivoire ko aritanga rero ivyo bitegereza kubagira iki kubabera intambamye kubera warabonye ibitsindo bine kuri Cote d'Ivoire ni ibintu biteye isoni vyavuye kuko ubwijajara kwabo kunarigwa iburani banyagama amakaza shika 10 arenga ariko bikarenga batsinze sinze ico baragara ku gihugu uko bashiramo intege nibaza ko kikina Alonso ibintu tuko turabona uyu munsi byabaye kuri Cote d'Ivoire nibaza ko niki kintu tuko turabona muri rusange muri no kane muri no kane sinzi ko muri ko murabona imigwi ifise abakinyi benshi baba star ku mugabane wa Buraya uyu munsi ikora novuga ikwirabura kujyo ishobora kwikura mu vyara y'imigwi
ari imigwi nivyo izi migwi ya Guinea Equatoriale ni imigwi nivyo bifise abo bakinyi bakina muri za Portugal bakina muri ivyo bica nkuno mukinya kina 3e division en Suwe uyu munsi turiko turavugana afite ibitsindo bitanu no mukinyi afise novuga meilleur buteur w'ino tournoi ya CAN uno mukinyi ni mukinyi we nashaka kuza imyaka 34 muga kubera ko equipe yiwe baje bishize mu mutwe yuko twa turagihariye nitubu bafavori tutagazo kwikukubona uri kuraza zanje Ego, tuko turakora tugiye gukora ibyo dushoboye aho tuzogeza naho nyene twebwe turabizi neza yuko nituko turahakorera muri collectif nituko turahabwa ariko abandi naho mengo bariko bakora gato jewe rero ngomba ngaruke Didier Drogba pre-match twosesangura tukagira ante ntaho uza gusesangura kurusha Didier Drogba equipe yiwe Drogba hari ikintu yavuze hari nico yanse mugabo wabona yuko ndagiteranije nico yavuze au début d'une compétition ndabona analyse Drogba Alonso yaje aravuga ati nta excuse nimwe mfitiye ino equipe yande ya Cote d'Ivoire nta kintu na kimwe bafise cicitwaza urumva avuga ati ino match ushobora kuvuga ngo bari bafise pression ariko ninde mukinyi muri aba bose atarakina match yo kugwego muza makungu par exemple ninde mukinya atamenyereye match nk'izi iyo akina ninde mukinya avuye ahantu avuga ngo ntarakina match imukomerana uburyo uvuga ngo Guinea Equatoriale yagukomeranye siko aravuga mu madetail naho yaje aravuga ko babuze umumenere aravuga ikibazo creativity yo yaboneka yuko creation kabisa ntayo wa mukinyi novuga akinisha abandi umwe wese aravuga iyo determination aravuga ubwo bwitanga aravuga ikintu cyo kimwe nyene cyo kugwanisha umutima ariko jewe Drogba we urumva nagashavu yaragafise ushobora kwibaza n'undi munya Cote d'Ivoire ko nabona bari abahungu ariko jewe hari n'ikindi kintu yavuze yagarutse mu kuvuga ngo ati muri bari abahungu bose waruzi ko atanumwe afise kane zibiri amaze gukina manque d'expérience rero uretse yakuyemwo uwitwa si experience mugani wano Gradel Max Gradel Seko Fofana peut-être Seko Fofana ni kane iwe yambe exact urumva Nicolas Pepe na ni akanga Nicolas Pepe ni yakabiri ni yakabiri ntazi ibwakine donc effectivement Sangare ni yakabiri awe na Sangare ni yakabiri donc Serge Aurier na Serge Aurier ni babiri bonyene bo bari bamaze gukina kane zibiri igitarimo urumva je kina nabonye Alonso twirengagize Cote d'Ivoire equipe yose canke buri gihugu iyo cakiriye Higanwa swati ni ibintu bibiri bikubako kuba uri muhira biraguha ko courage birakongera bimwe byo kuvuga ngo umufana wa 13 iyo washatse kumugira iyo wamwakiriye ukumva yuko n'ubundi uri muri position yuko muhira biri kugufasha kumufana kubera wa gatatu iyo bitabaye uko birakwica ni pression yukumva kuri kukinira muhira rero ndiko nafata ijya groupe ukuntu ari nshasha jewe simbona ko Cote d'Ivoire ari mbi kubugi kubitwa nande na Guinea Equatoriale bine simbona ko Guinea bambe Cote d'Ivoire ari mbi kubugiza muri kane ngo utsindigwe muhira na Nigeria reka tugombe dufate Nigeria ni gihugu gihagaze ni gihugu gikomeye cyane kuva muri histoire ngo mu bimenyetso by'imbere ya kane gaive hari ibimenyetso biko biragaragaza yuko n'ubundi Cote d'Ivoire niraba pre kwinjira muri equipe urumva iyi Cote d'Ivoire simwe ya Drogba y'abantu ariko nuko bugitari bariya ni equipe tuzi yuko amageneral n'abato babo paraporo yuko tuzi Cote d'Ivoire bamari beza bariya bahungu je ndiko ndaraba ikibazo bagize ntibashowe kujera pression hinge gato Dorcas hinge gato nabaretse muravuga mwiza bagize ikibazo ikintu Alonso kuko muri match wari kurabivuga suko batakreye uburyo ariko raba finition zabo ngene ziba zimeze mbica umengo nabantu bari barahababutse umengo nabantu mu mutwe umengo batakaye barakreya uburyo baburose bakagirane ariko raba no mu buryo igice ca kabiri raba uburyo bari basigaye bajera uburyo bataka n'uburyo bazibira kuko batsinzwe bitatu muri deuxième siko ibintu byose umengo ntibariho Drogba yabivuze aravuga muga yanse kwemera ko ari press aravuga nta boba bayigize muga ntayo bari kuriwe
ninde mu Kenya ndakina ku rwego rwo kuvuga ngo aya mahiganwa ku buryo wawuza kuvuga ngo Guinea Equatoriale ngo iraza ikujuragize kuriya witwa ko wambaye mayo yande ya Cote d'Ivoire amugabo muri ikintu kimwe yasubiye arasozera aravuga ati gutsindwa bine twobitsindwa gutsindwa ico nanse kubitsindwa n'umuntu nka Guinea Equatoriale tukabitsindwa muri ubu buryo nico kintu ntashobora kwemera uyo ninde ni Didier Drogba mugabo yasizuguye equipe ya Guinea Equatoriale kuko urumva si equipe mbi tuko turabona equipe ikora bizicunga ino bwa Guinea Equatoriale Dorcas bwo gutsinda Cote d'Ivoire ibitsindo bine bine ni byinshi bine ni byinshi ariko nibwo twotsinda ibyo bine Cote d'Ivoire yaratweretse ko ishobora gutsinda uwari we wese ko ishobora gutsinda uwari we wese kumutsinda voilà nibyo yavuze ati sinanse yuko bine nanje ni byinshi nanje bine nibisiguri equipe ya bine bayakurushije nyene urumva yabaye nazizi imbere yawe warashima Guinea Equatoriale ntiyasumbije Cote d'Ivoire oya none ubwo buryo n'utudetaye babaye beza muri tactique bari batekanye mu rukino bo burumva wewe donc bobo babaye abantu batekanye bavuga bati twebwe tuje gukina ibi bobo baca basanga ivyo baje bapanga gukina babikinye neza kurusha Cote d'Ivoire ariko mugabo uko bimeze kose nibijya twamatsiko turavuga equipe irashobora gusumba possession mugabo ukayitsinda wanashima sina possession gusa Cote kuko babaye nabeza mu bakinye batuza n'uburyo bwinshi gusumba byo kuvuga ngo twe tuko turahuruduka turakina notre football tushira umupira hasi ico Guinea yarushije Cote d'Ivoire mugabo nawe urumva ko yavuye ishaka kurengera equipe yayenga kandi birumvikana wewe wasigura gute ko Guinea none wagomba zavuga ngo turemeye Guinea idutsinze bine wagomba kugira ivyo birababera na Guinea yasumbije Cote d'Ivoire erega ni yanserezi yavuze ati ndemeye gutsindwa mugabo gutsindwa muri ubu buryo na equipe nsuzuguwe peut-être kuba yasuzuguwe suzugura kuko ntushobora gusuzuga equipe yatsinze mugabo ico yavuze ni realite uko niko kuri Dorcas uko meze kose nta kintu na kimwe yatangwa avuga ati nta eskize bano bahungu bafise ntaco osigurira umunyako d'Ivoire gutsindwa na Guinea Equatoriale gutsinda naho yoba Cameroon ntibifise insiguro kuri Cote d'Ivoire ikinira mu basi ku gutsindwa na Senegal birafise insiguro nta nimwe uri muhira uri Cote d'Ivoire mugabo Yves nico nagomba kugaruka ariko urumva ho bivuye kuri Cote d'Ivoire bambe bivuye kuri Senegal bikava kuri Cameroon bikaba Guinea Equatoriale oya ndari kuvuga mugabo Yves mwe muri ko muri rengagiza ikintu kimwe menya yuko kuva muri 2006 equipe yose yakiriye muhira sivyo nama statistique agaruka n'ubundi 2006 equipe ya nyuma yateguriye kane muhira yagitwa igikombe ni imisiri tuko turabona gendo ndabere kuva 2006 turi muri 2024 none amaze ko Dorcas uriko ujustifie ndiko ndajustifie yuko c'est pas nécessairement yuko Cote d'Ivoire yategerezwa kubria no gushayini oya sivyo twavuze Cote d'Ivoire muri match yari gutsindwa mugabo yotsindwa na Guinea Equatoriale twabye ego mugabo ariko ibitsindo bine no murajya maherere no muratira dukosa iki donc yahanwe n'amakosa yakoze reka ndakubaza ikibazo ko wewe uri kuratwibutsa ibyabaye kuva 2006 none ibyabaye ku mugoroba wewe wari wibaza ko vyoba bo si papier oya nationaliste ego bo rero naje nico gituma ariko ndavuga nti erega mwe naho turiko turavuga yuko yatsinzwe muri ubwo buryo twese twatangayemwo siko bine kubusa ni byinshi cyane ku mugwi nka Cote d'Ivoire gutsindwa kandi bari imuhira imbere y'abafana babo benshi ariko kandi nitwiyobagize yuko hino kandi ikuratanga isura itandukanye n'izindi kandi twagiye turabona iyi migwi yose ya Ghana ntikuratanga imizwi yose ya Cameroon imaze ko iminsi yose nuno munsi yareba nivyo mugabo uravye no vuga nko ku gihugu cyatunganye ino canke rino higanwa nka Cote d'Ivoire ukaraba ijunja n'ijambo ryabo sivyo ijunja n'ijambo ryabo karaba ukaraba motivation kwigirisha umupira uri kuratera imbere none gute nitwavyanse ikintu rero wewe uriko reka navyita
urumva wewe Ariko- uzanye analyse uzanye yindi sije kandi tutarava n'ibindi. kuri jewe reka mvuge kuri jewe urumva wewe uzanye leso morale twabonye ku mugore kuri jewe siko Guinea Equatoriale ari uburyo kuratera imbere ni naco gituma ni igihugu cyiza ni igihugu cyiza cyo kimwe n'ibiza Cote d'Ivoire kandi Guinea Equatoriale si wowe wese yobatsinda nta gihamana cyari kirimo cyo kubona nivyo sur papier ku bantu baba bapari bakaba bati sur papier mbega dushize ku munzani Cote d'Ivoire yategerezwa oya kubikorera Guinea Equatoriale ni igihugu cyiza ni igihugu gishobora gutsinda uwo ari we wese muri ino kandi sibyo ariko tahura Dorcas yuko chabaye ikimaramare kuri Cote d'Ivoire inge gatoye chabaye ikimaramare kuri Cote d'Ivoire gutsindwa igitsindo kimwe bibiri bitatu bine n'igihugu na Guinea Equatoriale nicyo twokwemeranya tugiye muri analyse tudashobora kubivamo banza wemere ko kijya ni kimaramare ijuru ryaguye ukeneye ucuza tuvuge tuti yego imiliation yabaye sawa ariko apana turi muri iyo analyse tuvuga ngo ariko namwe ngo mwibuke rindira tubanza tubiheze tuzana rero sije yande tutigine rero twibaze kibazo wewe ugombuze tuvuge tuti ariko iyo Guinea Equatoriale ishobora gutsinda kuko yabishoboye yabishitseko niki mugabo tukiriko turavuga amaherere nivyatumye ko d'Ivoire itsindwa ivyo ntucubivanga nizo nguvu za ahubwo tworaba ati Guinea Equatoriale kugira ishike kuri bino bintu ibishobozwa niki mugani wawe ni gihamana canke n'ubushobozi ibyo rero tubije ko kwavyo niko ndabunga ku kintu narashaka kubona kuri ico kintu ca Cote d'Ivoire ibintu sinzi ko muko murabibona ama equipe ahari nkuko Dorcas na Juve yabivuze ari mu bastar ariko agira ingorane kubera iki ama individuality arimo uno munsi rero ico kintu rero nico ciciye no vuga Cote d'Ivoire abakinyi benshi yavuze yivati abakinyi harimo abakinyi bake batari bake ari bashasha muri selection mbega match bakinyi bari kumana n'inanga si menshi abakinyi no munsi harimo abastar benshi kumva harimo Nicolas Pepe harimo Uwofofana harimo ba Bore hariya n'abandi ba Ibrahim Sangare Jeremy Boga bose umuntu wese akeneye ntsinde igitsindo mbone ko natsinze urabona ko ama individuality ariko araboneka cyane gurukiza wa equipe par exemple ivyo navyo tabaye equipe na equipe iza ivuga ati nta mukuru ngahari twese tuvuye ahatandukanye nta mustar ahari iyindi example noba ndabaye example ya Nigeria no mubona ko itsinda Nigeria nta football yari kwiyerekana iyi match ya Guinea Bissau urazi Nigeria Guinea Bissau yagize tir cadre zitanu kuri imwe ya Nigeria urazi gatoyi kuri Nigeria wanashima tubigire ko kuri Nigeria ahisumbirije Cote d'Ivoire aho nabiboneye sivyo wanashima uci unafatira no kuri match yabahuje na Cote d'Ivoire ndi match Nigeria bobo bari yizi neza yuko bahitiye mu bibazo sivyo bari turabe neza ibibazo ga Alonso Nigeria equipe ifise abakinyi nk'abajya tuzi Nigeria ibibazo banzirinde nakore Nigeria ibibazo Nigeria yaciyemo Nigeria ibibazo yaciyemo n'ivyaha ni nk'ibi bya Cote d'Ivoire ni igihugu kitabura abakinyi ariko kenshi na kenshi cyagenda kigira ku bishobisho byo gukinira ku mazina ati naka ndamategereza gukina naka niki kibazo Cote d'Ivoire yashikiwe naco urumva ariko Nigeria uno munsi kumwe Nigeria bariko barakina uyu munsi umviriza uno munsi Nigeria ugiye kuraba abastare bahari sivyo nivyo barahari ni benshi kandi ariko niba abastar ubona yuko bagifise byinshi byo gukora cyangwa bagifise iyo envy ico cyo kwerekana mu guserukira gihugu bitandukaniye ico kinu nimba wararavye match Cote d'Ivoire inyubako y'urukino rwa Cote d'Ivoire no rwa Nigeria nico inyubako gute stricte doje Cote d'Ivoire ko bakina biyerekana kila muntu agashaka
kwigira Oya, ntitubibonye no siko bameze n'abamatse bahujije waraje match no musi ninde yashaje gufata umupira acenga abantu bose ari umuntu abona match yejo naho yamwe ndivyote nakubwiye match yejo Peut-être ku munsi wa Nigeria naravye Cote d'Ivoire ibihugu bibiri ni bihugu bibiri biriko kimwe kiriko kiraja mu ngorane y'ikindi kivuyemwo niko no bivuga ni resume nziza cyane urumva kimwe kiriko muhaririza byose ibihugu mbiriza ndakwereke Nigeria bagize amaesheka komakomeye muri izi edition ziheze cyane cyane no uje muri kuvuje byose yarabikoze ko abanyene bakoze saison ikavuga muri kane yo muri Cameroon nibaje mondial ugahushikane Cote d'Ivoire nibare muri kane urazi yuko Nigeria yatakarije itike ya mondial bari muhira muri Ghana bari muhira Nigeria batsindirwa muhira na Ghana ibitindo bibiri ku busa ibaze kuba Nigeria iheruka kubria muri kane ryari Nigeria baheruka kera ariko rabo uburyo baje muri no kane womengo arivyo bakosoye kuko Nigeria ntibaratsindwa peu importe Nigeria nimbari mbi muri komayisha nabi ntibaratsindwa bangarije match imwe batsinda zibiri none equipe nimbi Nigeria umusaruro wayo ingene ikina sivyo c'est vrai yarashoboye ugombwire ko bisa gose Cote d'Ivoire ugombwire ko bisa match na Cote d'Ivoire itakaje match zibiri z'amatsinda oya ku manota bangana muri je bose bashaka gukina arabasitire n'isanga umusaruro sitire n'itanga umusaruro ingenda babatse Alonzo niwe yarakwiye kuba ari karatubaza mugabo ko twanze kumvikana reka tugaruke kwinzitso wewe Dorcas wowe uriko icuto utemeranya naco okay ico natahura nuko bikombwira yuko Nigeria ifisanzwe ifise abakinyi benshi bakina ku mugabane wa Burayi iyi equipe ya Nigeria ifise abakinyi benshi ku mugabane wa Burayi itari kurakina je individuel nkuko tuko turazibona ku ruhande rwa Cote d'Ivoire ni bimwe je naravye match yabo ya ni bimwe je narazira je naravye amimisaruro igatandukanya none batandukanya no vuga Marezita batandukanya Marezita mu none abadivesere bakinye si bamwe uko gutandukana na resultat hama ukacumbwira ko bizimwe no bwara mahirwe nibi byabaye kuri reka kuduhaririza wewe tubatse Alonso ico kintu ariko uravuga Dorcas gusa jewe ntubona wumviriza umuntu nimba wararavye match zibiri jewe Alonso namutaha za Cote d'Ivoire Nigeria je naranje nararavye za Nigeria Cote d'Ivoire wararavye match ya Cote d'Ivoire na Nigeria uriko uravyuka rega hariyo Nigeria igira amahirwe iyo penalty barayitsinda Cote d'Ivoire yasumbije Nigeria ejo Cote d'Ivoire ntiyasumbije Guinea Equatorial uretse kubwira nayo mahirwe ntabwo ari amahirwe umviriza babwire impamvu mwe mutariko murumvikana muriko muvanga analyse yico mu kibuga na resultat na resultat au final resultat nigaruka umviriza resultat twayemeye ariko nimutandukanya ama analyse rero mubanza murindire twanalize resultat hanyuma tunaza kugaruka ku natanguye kuri structure sivyo urumva ridatanguriye natanguriye kuri natwe batugenda kuri ico resultat yagivuze banze ndi urumva inyuma kingera bagiye baruka mu rukino nanje ariko navuga apana mu rukino wowe kuvuga mu rukino umugwi y'umugwi byensi wewe muri ko mumbwire y'urukino urukino rwa none ko mvuga mu nyubako y'imigwi wowe muri bya kane Alonso reka guhindura wowe atubwire inyubako z'imigwi Alonso jewe ni mumpe iminosogonda 30 ndabereke difference ya Nigeria na Cote d'Ivoire irahari kandi nini imwe ni equipe ingera tubwirizwa kukumva kumvikana analyse y'uwanje nayo yatandukanye just twako bavangira i equipe dufise equipe imwe ifise effectif y'abakinyi bashasha iyo ni Cote d'Ivoire equipe twasanze babiri bonyene aribo bamaze gukina kane zibiri noneho bari imbere y'igihugu cabo cose kibasaba igikombe urabona je ndabona ibibazo Cote d'Ivoire kiragira
ni pression abana batamenyereye urabona ijya Cote d'Ivoire umusaruro je ndiko ndabona yaba bariko bakina kane batariko bakinira muhira baba hinge gato ucugenda no kuri Nigeria urabe mbega abere kunyibutsa ibintu kandi naraheza utumvise yuko hinge je nakubwiye ni none nakubwiye ni ngoma ntange difference none utanga difference kugera rimwe nyarutsa meze zose hanyuma sawa ndariko ndakubwira iyi Cote d'Ivoire jewe ndiko ndabona iyo abiri kikina kane mu kindi gihugu yari kubiri kikina neza kurusha ibyiri kikina haje mbona ko ufise ikibazo ko ari equipe nshasha ariko imbere y'umusaruro no kuba ari igihugu cakiriye kane kandi ari igihugu citwa Cote d'Ivoire gitegezwa kuza kirondera kane nta eskize bafise basabwa igikombe none babana bakavuga bati ndiri higanwa twebwe tutigeze dukina tutazi ugaca usanga bari bisanze nko mwishamba babi bimere nko mwishamba babuze inzira isohoka n'iyindi iyo ni Cote d'Ivoire ndayihe Nigeria nayo difference bafise kuri Cote d'Ivoire niki ekipe ciza kirimwe abastare ni n'igihugu gikomeye ariko mu minsi heze paraporo y'amakosa bagiye bakora n'umusaruro rimwe na rimwe ugenda utaba mwiza abantu bagikuye ko icizere kica kironka kajyo cyo kwigira muri kane ata pression bafise aho nemeranya nawe we kabisa bigiriye muri kane ata pression bafise bisanze ahantu bavuga bati nta muntu atwita umufavori nta muntu numwe yiteze ko tuza kugira ibintu byinshi hari abantu baharura ngo twaratakaje ngo na Boniface wacu ngo ari umustar bigiriye umutima uri munda no kandi si bato ni igihugu gikomeye kandi gifise n'abakinyi beza donc ni nka kwa kundi ushobora guca ahantu huzuye abantu buyiteze ko baza kukuzumira none ukazubona wewe bariko bavuga cyane kiki wowe uriko wirenganira mu mahoro uyo muntu uyo ararengana yorohe donc mbona equipe zibiri imwe ifise pression itari bujere iyindi nayo bayikuye ko pression ivyaza akajyo ko kuvuga ngo reka twikiniye dutekaniwe noneho n'umusaruro uri kurabigaragara ivyo hari umuntu aho nyene barangije aho nyene wagizana rizi wa mwese kibazo abajijaro kibazo muri kan ariko jewe ari imbere ariko yakompaye equipe zibiri ariko yakompaye equipe zibiri Nigeria ntiri mu equipe favor oya na Nigeria kiki na Nigeria kubera iki Nigeria mafate uburyo abakinyi fisi favori muifatira kuki saba abakinyi erega samateka siki n'amateka yafisi amateka yafisi ufise Victor Osimhen umukinyi umusatirizi ngakwisi twemera n'abanye baratwaye kane none amakane bafisi abakinyi beza abakinyi bayi n'abande aba Alex Wobi bande bose muri zane Nigeria mumbwire n'iryari iheruka kuza kubikora neza muri kane mumbwire none paraporo ya Cote d'Ivoire niba bikoze muri 2015 abana babikoze 2013 Kila cyane Nigeria 2013 n'abandi 2015 none umva bari nkaco kibiko no ariko move ambisosa Cote d'Ivoire iriko yakira kandi ariko Nigeria ni yakira kandi iyo pressure twayanse ariko ntuviriza iyo ni pressure ikomeye kuri Cote d'Ivoire iyo ni Nigeria ni pressure ikomeye cyane go kubwira iyo ni pressure ico no kubwira ikindi naco Nigeria ico tuma Nigeria ntayishira mu bafana ico tuma Nigeria ntayishira mu bafana sama itagira ntigira ico tuma Nigeria ntayishira mu bafana match ya Cote d'Ivoire na Nigeria Cote d'Ivoire niyo yari nziza kuri Nigeria ico tuma Nigeria ntayishira mu bafana Cote d'Ivoire na Guinea Equatoriale habaye kwijajara Cote d'Ivoire baye nziza kuri Guinea Equatoriale batsinzwe ukwijajara bakata wowe kumva hapana kwijajara ufite ruko urika kwijajara nuko kutajera iyi yes aho ndakumva oya apana pression mukibuga na pression ikintu kimwe ko ndabaza ko mwaravye ku ruhande rwa Cote d'Ivoire kuko ari abakinyi bamaze kane zibibakina ku ruhande rwa Nigeria nimwosanga hariho abakinyi nk'ubu ndazi neza nibanga bamaze gukina ibikombe bivyakana aba Victor Osimhen bashasha nabonye abacukweze baje kandi urumva none nibangahe hajya tugiye yuko ari bashasha oya siyo mushebuka Nigeria iri pareze ki favori itegerezo kwirimo mama we wowe ayikuramo itegerezo nuko reka tubandanye dutera intambwe gatoyi kuri no munsi novugane nako mwijoro ryake n'izindi equipe zibiri zavuye novuga zikina nako ni match zibiri zavuye zikinwa ndavuga equipe zine
basha muramparira kabisa muharira gute nuko ku munsi w'ejo Misiri yari kwitana mu mitwe n'igihugu kiri compliqué kindi cyo kimwe na Guinée Equatoriale kindi gihugu novuga kiriko kiratangaza abatari bake ne gihugu ca Cape Verde ubona ko Misiri nubundi bagitanze kwinjira mu rukino ndawe gihugu ca Cape Verde nico cyatanguye kwinjira mu rukino neza batangura batsinda igitsinda batabagiye ruka kuruka igitsindo kimwe kubusama baza kugira ngo Misiri za irondera kugombora ni Misiri inovuga twabonye muri deuxième mita itandukanye cyane gose ndavuga mu nyubako y'urukino paraporo igice cyambe baje bari determiné baje bafise iyo nyota baje bafise novuga ishaka ridasanzwe wanashima baza kuba novuga babikora neza cyane cyane kuri changement tactique yabaye inanziza cyane gose ku ruhande rwa Nigeria uno mukinyi Trezeguet yinjiye aza kura bikora neza mu Trezeguet atanga atsinda igitsindo cyambere atanga na passe decisive novuga yavuye mu gitsindo cya kabiri ariko kubera ari Cape Verde novuga nayo nyene iri kuratangaza abatari bake bahavuye baronka igitsindo novuga cya kabiri cyo kugombora banganya ibitsindo bibiri ku bindi ku rundi ruhande rundi yari Ghana yari kwikina n'igihugu ca Mozambique Ghana yinjira mu rukino wanashima biyoroheye mu kuronka penalty zibiri penalty zibiri wanashima atani induru nyinshi wanashima zovugwa ko zarizo zitagira impari ndetse n'uwaziteye nta mpari novuga yazishizemwo ndavuga uyu Jordan ayo urumva tera penalty neza cyane gose nk'umuprofessionnel aterura igihugu ca Ghana hejuru hari anye gushika ku munota wa 90 Ghana yarifise ibitsindo bibiri ku busa ndabira rero amakosa atandukanye igihugu ca Ghana cyakoze imbere ya Mozambique kitabaye discipline niko no bivuga kandi ngume nkoresha kano ni Mozambique umenkoresha novuga umenkoresha kano gaterme occasion zibiri bitsindo bibiri ni gake tubona Dorcas igihugu cyo muri Afrika kigombora ikindi ibitsindo bibiri ereka tubanze tugarukira ikigira kabiri ni Ghana ya makosa iyakoze kabiri bene no kuri match ya mbere waliruhusu goli la pili kuri ntuzenya kuri Kavere ku munota wa nyuma kandi biriya equipe nkuru niyo yari kuba iyikorera equipe nto igaruka kuri score ejo bundi turavuga amakosa ngo ya arbitrage ku match ya Real mugabo ni Real uko biri kose ho final ya romonse gatatu bayitanguye bibiri ibi ijya niyo characteristique yiki ya equipe yitwa kwikomeye Ghana rero ubona yuko uno munsi barahantu habi bashaka kwisanga bari kubujyango sohoka kabisa kubera iki kubera ayo makosa nyene urabona ko ari amakosa bagiye bakora ku ruhande rwa Egypte nabo nyene nivyo nyene match zitatu banganije zose barageze ibi bintu rero bibaye kuri Mozambique hano turiko tuvuga itsinda rya Mozambique Ghana Cape Verde na Egypte Dorcas ibi bintu ico bizovyara nigiki ibi bintu bibaye mu matsinda none mose nabivuze turaza kubandanya tubibona ibi bintu biraha morale zino equipe ya Londres izi zitamenyerewe izi nto izi twitano urabona Dorcas izi rero za Mozambique aho Mozambique iva inyuma Ghana kabiri n'ubutumwa buba buronswe n'izi equipe zindi ziri inyuma n'ubutumwa ibindi byose bihugu biba byabonye nukuvuga urabona Alonso ejo lini yakura akabona umwana aje muhira yigira ivyagira azokwiga gukankama nkase uko se atigera yemera yuko hagira umuntu aza atera akajagari mu rugo iwe ubwo se mvuga ni wewe ariko niyo agatangura kubona hariho umugabo yinjiye ashika atera ikofisi sagaca yicara ejo niyabona n'umwana we nawe azohunga yinjira mu nzu bivuze ngo ibi bihugu bikuru Ghana Egypte Cote d'Ivoire zande na zande ibi bintu zerekanye ko zishobora gukubagugwa reka nkoresha iyo terme biriya bihugu bindi zizantuzenye ntuzi nivyo buca byikora muri za weekend de final donc ziraba motive ziraza kwerekana yuko bwabo ndi turashoboye tubatinyira ubusa ati n'abantu basanzwe bana n'abantu basanzwe bituzobena no muri quart de final no muri weekend
gusa football ntushobora kumenya aho bihindukiye ejo urashobora kubona izi ekipe nkanuze nka waruze ko Cote d'Ivoire igifise amahirwe yo kurengana kuko niyo ihagaze neza mu bameyere perda afise abantu 3 basigaje haracasigaye match mahirwe ya 4 premier oya urumva uno munsi baraza kuraba abandi bameyere perda mugabo muri bane ishobora kuzamwe gushika uno munsi abameyere perda zobanga bane urumva nk'ubu abameyere perda bo ari ibihugu bitarakina ari ibihugu bitarakina bace bakwira byabaye deja qualifié Maroc yabaye qualifié Mali yabaye qualifié mberande reka nakwereke urabona mu bihugu bitandatu vyose bitegereza kuza gutegerera kuri izi place zine zaba meilleur perdant igihugu kimwe cyonyene nico kimaze kuba yibura amahigwe yose ni igihugu ca Ghana ni kuvuga ko hasigaye ibihugu bitanu gitegereza kwiza inkino mu bamaze kwiza inkino apana mu bamaze kwiza donc ndiko ndavuga mu bihugu bitandatu kuko namatsinda atandatu sivyo ni kuvuga ko aba gatatu bategeza kuba batandatu nyene sivyo ni kuvuga ko muri abo gatatu bose bagira kuri batandatu mu bamaze kukwiza inkino za umwe ramaze gutaha Ghana umwe Ghana aramaze gutaha ni kuvuga ko uwundi nawe aramaze gukina match yiwe ya nyuma n'uyu unye Cote d'Ivoire hasigaye abagera kuri bane Ghana na Namibia hasigaye abagera Namibia niraheze hasigaye ibihugu bine bitegereza kuza kugwanira izi place zigera kuri zine nyene ariko cyo wongeramwo n'iki gihugu ca Cote d'Ivoire ni kuvuga ibihugu bitanu mu bibanza bine ibyo bihugu bitanu nivya ni iki Cote d'Ivoire cyatanguye hariho Algeria hariho Zambia hariho Cameroon Algeria ifise 2 Zambia ifise 2 Zambia yo shoga no kwigira mu muko ni Namibia Algeria Zambia Cameroon ushinze ko na Cote d'Ivoire muri ibyo bihugu kimwe kirataha hasigare bine hagenda zine gusa ni zine mwazo mu zitandatu oya ni zine zari zitandatu kimwe cyavuyemo Ghana yabwiye hasigaye bitanu hasigaye Cote d'Ivoire Namibia Algeria Zambia donc biravana n'umusaruro uno munsi nejo hari conditionnel zihari kugira ngo Zambia kubera ko ari imigwi iri mu kibanza cya gatatu Zambia nayo yaracafise amahirwe Zambia yo iracari muri za zindi zifise donc izizozo izafise n'amahirwe y'ikuja mu kibanza cya kabiri iza kuguruka ndabona ko izoba Zambia oya bimumva Zambia izocibura na Congo RDC oya izora na Maroc okay kubera ingorane bantu yizi gituma ishura kugurukiye nuko Zambia itsinze Maroc Zambia kibi ya mbere RDC chikina na Tanzania simvuze resultat yabo kuko Zambia itsinze Maroc ubu deja byavuzwe yuko yamaze kuba qualifié urumva itarakina kuko ifisane iteze kuja mu babere pere kuko vyogenda kose urumva rero ngaha Zambia itsinze Maroc ijya mu 5 ikibi ya mbere urumva ariko aho bizoba bivanye n'ingene RDC na Tanzania Tanzania RDC itsinze igira 5 nayo igira 5 ariko ngabaca baraba ibitsindo barabinganya bizova nayo batsinze bivuze ngo Tanzania nayo itsinze RDC iciba oya Tanzania ikigira 3 oya yane ikigira 4 nayo cija muri ibiharuro ariko oya mu bisanzwe mu itsinda ryose hava mu abamere pendo ava mu oya sikisiyo yo mu itsinda uraraba abufisa amatsinda yose ariko atandatu le 4 bafise menshi kurusha babiri baragenda ba gatatu babiri babaye ba gatatu babi baravamo kritere ya mbere n'amanota kwanza baraba bakaca baraba n'ibitsindo winjije oya kuko mwamuvuze ngo Tanzania itsinze igizane Maroc nayo gatsindwa igirane none ngaho baraba confrontation direct ari mu matsinda bahuriyemmo baraba confrontation direct hagenda umwe oya ariko banganje amanota 8 bagenda bose abandi bacabagira maki abandi bakagira amabatatu bagenda bose urumva ko watatu niyo genda imbere y'uwane urumva nibaza kuraba n'ivyo vy'amagora village baraba amanota kwanza amavi bariko nani Cote d'Ivoire rero nibyo niko ndakubwira urabona hari ibintu bibiri swate mu matura kuri Alonso hazoba ibintu bibiri hariho izi equipe ntoyo
zizobandanya urugendo zatangwe mu matsinda zivuge tuti twarababonye ntimutinyitse turabandanya tubahonde gushika umwe muri twebwe twayigikombe ariko kandi hazobaho ikintu kivuga ngo Cote d'Ivoire uko turi Cote d'Ivoire baradutwenza ari barajyarabaye mbaye ari gupfa twapfuye batangure biripure ugasanga nka Egypt bagende bati nibara riraguye turarenganya dufise amanota 3 yonyene nibara karatubanye reka tube Egypt rero harashobora kugera ubu equipe bakazogera igihe bakabuhondagura kubera iki barakuze batangwe kubona bati karatubanye cyane nabwo bwabo equipe bukaza bukavuga bati twarababonye ntimuzopfa musubiye kuduhera l'experience yo gushika muri yo step aho rero ico bisiguye ivyo bintu bibiri bisiguye imbere twimirije uburyohe ariko kandi ikindi naco hamna bya kutabiri nabyo kuvuga ngo iyi match iza kugenda ikindi naco kuri iyo migwi ikurabandanya ya indi sana mito itahabwa amahigo yo gushika kureba habwa amahigo yo gusohokera mu matsinda nuko iyi migwi dushobora gusanga nayo nyene hari imbere kuko urumva ikiza cy'imigwi nabo bovira mu wiri witse de final nta presso histoire barayanditse none ninda zo kwibagira yuko Guinea Equatoriale yasize kubise iyi kane batavuga ijya kane ya 2024 Cote d'Ivoire bayikubise biniri muhira yes yaramarira menshi rero ku bakinyi ba Ghana nyuma yo kumarukino gose presque nka gose novuga basa nkaho bikarishe ariko bikarangira concentration ku bakibagana n'itumye bikarangira novuga batakaje kuko Ghana Alonso malgré kuburi iki gikombe ca kane imyaka yose bakibuze Ghana ibarizwa mu demi finale rimwe na rimwe ko muri finale raba n'abakinyi ari fise abo ba Jordan ifise n'abakinyi beza bo abari benshi no muri Premier League raba Kudus uvuze abakinyi beza muri Afrika uno munsi hatangura Osimene hakazuye Kudus ari uno munsi numwe mu bakinyi beza bakane nabonye muri Ghana gusa ikintu navuga ishobora kuba ari dushobora kubona iyindi kandi igiye kuza mu gihe boza abanyagana ayu bose bakwiye kugenda bakiye gukinjura bakavayo ari abakinyi twabonye urwego rwabo rwakorotse hasi mu ruhande rwa Ghana ashikwiye iyindi structuration abandi bakinyi bashasha andi maraso mashasha ko bano abana ba ndavuga ba Bedipere nabo nyene ari uburyo bitanze mu guseruka igihugu wa Ghana mugabo bakinyi imyaka myinshi bana igikombe c'abakiri bato c'abakiri bahaswe gato yanyuma kari ayu batanga igikombe c'aba moins de 20 c'isi batsinda Brazil yani generation dira igiye kuba kane yabo yanyuma urumva ayu umengo sinzi irokoro kwa yitwa amazina nimba hari oya mugahari cyafasha nka Andre ayuve oya hari cyafasha ivyo muri sawa ko carahari muri vestiaire arabakinyi bazana kuba amatsinda kuko ntanje ariko nta n'umwanya Andre ayo abatwara nta n'umwanya Andre ayo munini yabatwara mu batwara kuvuga yuko bagize nabi kumuzana duhitsina ryuwo basize abatwara umwanya ngwaravuze oya apana kugeneraliza ntibavuze apana kugeneraliza bogize basi bakazana umukinyi akina mu higanwa championnat local ako uzana umukinyi yitwa nde uwo muntu mufise yitwa habuze hariye muri Ghana no turabazi bose uzanye umukinyi wewe uko muvuga Andre ayo wenyine ndavuze reka kubivuga nkuko mengo muri sire ko ari Jordan ayo nabuze arutwa na bose rero eske Jordan ayo Jordan usawa sawa apana Andre ayo oya Andre ayo no twavuga Andre atwara umwanya ungana gute dufye guharira Alonso jewe analyze Andre ayo yuko compare umuntu eske Andre ayo utazi none gagaive wamuheruka jewe oya Andre ayo akinye iminota ngahe muri nokani uko meze kose atwaye ikibanza nta 30 minutes atwaye ikibanza cyahe ikibanza cy'iminota 30 none yo wundi mupeta mutanga none mu kibanza cya Andre ayo ntihatangura nk'umupeta izo analyze nti oya mu kibanza cya Andre ayo haratangura nk'umupeta Andre ayo twama muhira umukinya dafise amazina oya Andre ayo ku mazina ya Andre ayo fatia ku mazina yake mugabo kana kuanaliza mutahazi oya ntiyabuza abo muri championnat oya Andre ayo akina 10 minutes za nyuma mu kibanza cyiwe haba hatanguye umupeti agakina iminota mirongo mbego uwo mupeti nawe kuvaho yinjiriye kuvaho yakine yerekanye oya ndavuga ari uwo Andre yari ikibanza oya ntawe si tuwitwa nde nuko
ni sinye nziza nabonye ahubwo ikintu kunabonye mbonye icigwa nabonye ku mugoroba Etienne Ndayiragije iyi yari kane nta niyo turimo ariko dufise eliminatoire za Coupe du Monde uwitwa Cote d'Ivoire tumufise mu itsinda rimwe dukeneye bine canke birenga wabonye ko bishoboka ariko na yes nuko rero igihugu bivuze ngo Alonso nyimba uvuga ngo ahora wubaha Gabo muri irya tsinda Kenya ngo na Gambi wabonye ko na Cote d'Ivoire ataco yo kugira ariko nawe wabisiguye neza Cote d'Ivoire nimba yagize izesheke hari iriko kiratunganye ibisiguye yuko kana twebwe ifo ko turindira aho nyene biragoye cyane kira muntu afise details ni nabonye isinye nziza navuga ku ndongozi z'igihugu ca Guinea Equatorial aho ubona ko uyu vice president w'igihugu Obiang yahavuye novuga ni vice president buri vice president Theodore Obiang rero burya nyimba ari vice president aravuga na president urumva kuko president yitwa Theodore Obiang Imamba Soko nuwa kera cyane amaze plus de 40 atwara vice president bona rero ko mu gushimira abakinyi yabakubise amafaranga menshi cyane gose ntabwo ari make basanzwe bafise itegeko bazananye muri kane ko buri gitsindo uwagitsinze aba aronse ibahasha ibihumbi 50 hajya no wagitsinze canke ne equipe yo oya igitsindo kimwe uwagitsinze canke equipe buri gitsindo mukinyatsinze igitsindo bamuhembera ariyo prime y'abakinyi bose akanuza gutsinda mu bandi kumwe mama Sami yavuga tutsinze na lipayi gusa ku rundi ruhande muko muravuga ko urumva nguriya mugabo rero bitanga nanga abakinyi b'aba defenseur barabibagiye ntibatsinda bo baratsinda ni ba prashije neza oya iyo nuzenya Alonso niyigeri ivuga ngo nuko rero ku munsi weje yatanze umuriyoni w'amayeho kuri equipe yose muko kariya kabashaka kuko kandi sinibaza yuko n'ubutwara kandi umukinyi mu matwara Emile oya urumva ko ari motivation yahaye umwe oya equipe yose yayihaye umuriyoni umuriyoni w'amahero umuriyoni w'amahero equipe umwe ari umwe kabisa ngaho umuriyoni w'amahero kuri bose hama nabonye novuga bashizeho itegeko mu gihugu ca Guinea Equatorial bashizeho itegeko mu gihugu ca Guinea Equatorial yuko ubunye buri munsi wa match ya Guinea Equatorial buri mukoresha wese afise itegeko ryo kurekura umukozi hakiri kare kugira ngo aje kwitegurira match saa sita zo hagati wiraba kuri televiziyo bien si ega no kuri televiziyo hariho guzayo urumva nugukora vamidi gukora midi gusa après midi bagenda kwitegura urukino kuja hariya bitandukanye no muri Cote d'Ivoire nabonye byanse yuko abakinyi bava no ku kibuga ni ibintu byabaye batevye gose kuko abasporteri bashatse kubagirira nabi bakagira n'amahirwe kwa meilleur perdant mbona yuko bisi bayimenaguye si bisi imwe gusa amabisi menshi muri Cote d'Ivoire fati bihano bakavuga ati nta mufana azokwije kuko bakamenaguye bavuga ati none nk'ubu gutiye byo finale bogira amahirwe kuja muri no par exemple match yejo babonye yuko match igitsindo ca gatatu abafana bashatse kwinjira bateye amacupa hajya muri mu kibuga kiki ni mwishire mu kibanza cy'umufana w'umunyakode d'Ivoire birababaje muzi yuko mwakiriye higanwa kandi muzi yuko muri gihugu gisanzwe urabona bari abasiportere Dorcas benshi barabonye Cote d'Ivoire igitwara sejo bundi deme nyimba ari kenshi siko benshi barakibonye bagitwara none kandi bagitwariye he hanze y'igihugu cyane uno munsi kiki bose bakikira ivyo bakoze inge gato oya ndiko ndakubwira singombye kuvuga ngo bakuye kumena ibi ngombye no kubwira iyo frustration ayishobora kugera ndiko ndakubwira ivya paraporo ya ntuze ya passion ya football baba bifitiye no gukunda igihugu ibazu no munsi Dorcas mu myaka ibiri yeze twabonye Cameroon yakiriye iracumbagira gushika muri demi finale biri umusporteur ashaka kuvyakira ati peut-être byari ariko ibaze Dorcas mu matsinda mwitwa Cote d'Ivoire muri muhira match zibiri murazikubiswe muri zitatu kumva mu mutima w'umufana bimeze gute twe twanyene ngaye mu namba mu rugamba twakuwemwe na Cameroon abantu baswa kwiyahura bavuze bavyutse bavuga ayatagenda yose mukuwemwe nande na Cameroon kabibatsindiye muhira
kandi dusumvye nakuri ibaze rero umunya Cote d'Ivoire kiki nasifikasiyo twobihanane nivyo twosutena nivyo vyabaye vyari biteye agahinda siko ariko kandi urumva ko kwifuza ko bajera iyo frustration ndiko biyumvira uburyo umukinyi wa Cote d'Ivoire muri iri joro yaryamye abonye uno mumenyereza wabo Jean-Louis Gasset no mu gafaransa wewe nibaza ku muryango bariko baramusaba ahubwo ntarinda ati ivyo nabonye abakinyi binjira muri vestiaire barira byambabaje cyane ariko kandi tugiye kuvugana n'indongozi turabigene Idriss Diallo turabigene dushaka kuvuga gusa nabonye benshi bamwandikira nk'ama commentaire banya Cote d'Ivoire ati uri umugabo w'ijunja n'ijambo uri umuntu afise personality demissiona uyicomokere pole kagira ngo yobagabanije n'agashabu kuko ivyoba mu rukino nimba bo bandanya nivyoba nitwo kuko biri kose ntashobora ko demissiona ava competition oya de toute façon amasinye atangiye kugaragaza na equipe afise mu kumuha amasezerano ari ahantu bari bemejanije n'indongozi aho ashobora gushikana umugwi wateguye wakiriye rino tournoi rero batangiye kubona izisinya ati uyu mugabo yasinyiye ibi atangiye kwerekana ibi uko bimeze kose bajya n'aba professionnel baragenda bakavuga conference de presse aho ati umumenyereza yavuze nibi aho zishikana equipe izokwakirira inkino rero batangiye kubona izisinya ati rero ba honnête avec toi-même ou démissionner kumugaragaro abanya-Cote d'Ivoire babona kugira ngo wigendere turabe ingene twobandanya ibindi. Yes, no munsi kandi raza kubandanya nabonye hari match novuga nziza ibitangaze byabandanya novuga vyigaragaza no munsi pourquoi pas ariko kandi n'urukino rwiteze n'abarundi batari bake noneho turashikiriwe natwe kuko ni match igiye kuba ihagarikirwa n'umurundi muhagarikizi w'umurundi Pacifique ndabaho n'Imana match igiye guhuza igihugu ca Senegal bagiye kuba batana mu mitwe n'igihugu ca Guinea Bissau hazoba ari no munsi igihe cy'isaha imwe z'ijoro n'urukino ruzoba ruri en parallel n'igihugu na match novuga ya Gambia na Cameroon saa z'ijoro hama Angola bagiye kuba batandukanye na Burkina Faso igihe cy'isaha zine z'ijoro cyo kimwe na Mauritania match goye cyane Mauritania na Algeria mwijoro ni match rero Senegal Guinea ndabibutse ko yanganyije ba Keita ni equipe nziza cyane akabadia wara na Cameroon ntibyakunze kuyitsinda Guinea muri no tsinda ifise amanota 4 Senegal atandatu Cameroon rimwe ryonyine bagiye gukina na Gambia ni match rero igiye guhagarikirwa Dorcas na Pacifique ndayonimana nivyo no murundi araza kuba ari hagati ya runo rukino ruza kuba isaha moya y'ijoro hagati no migwi ibiri Senegal ya mbere amatandatu Guinea Conakry ifise amanota 4 byose biracashoboka yaba Guinea iracafise amahirwe yo kubandanya yaba Senegal yo birasaba inota rimwe yo mugabo kwanda mu 10 gishica nyuma tayari byamaze kuba birangira gusa ku ruhande rwa Pacifique ndabihawe n'Imana runo rukino rero rwiwe rubaye rukino rugiye kwiyongera mu zindi nkino bujya muri 2019 yarahagarariye no vuga amaze guhagarara inkino zose muri rusangi kuva muri 2019 inkino zishika kuri 5 arimwo muri 2019 rukino rumwe yahagarariye hagati ya Benin na Guinea Bissau muri kane yo muri Cameroon heruka muri 2021 uno yahagarariye inkino zishika kuri zitatu Guinea Bissau ikina na Egypte Maroc ikina na Malawi na Cameroon ikina na Gambia numva ko ariko araronkana iyo experience mu nkino mpuzamakungu ni ibintu rero byo kwishimira cyane tumwifurize urukino rwiza kuko murazi ko ibino bihugu bigiye gukina ni ibihugu by'ababanyi Guinea Conakry na Senegal si ibihugu biri kure na kure mbere ni ibihugu bivuga ururimi rumwe rw'igifaransa ubwo ni bibanyi cyane mbere uravye n'amabendera yabo byose byari ibihugu bibanyi yego uravye n'amabendera yabo amabara ararinjiranira cyane nuko